jewe nakoze ndi mu sportif kandi cyane mu bwoko bwo hejuru ikamvuga mu bwoko bwo hejuru mugane wewe ivya sport nta kibanza cyo yifise mu buzima bwiwe hanyuma tumaze kubana umuntu yavukiye mu Kamenge n'umuntu avukiye mu Kinindo ubashize ahantu hamwe n'abantu batatu umugabo adasanzwe ihangana pe ihangana rero yaranyihanganira nkanamubwira nawe ubonye ikintu utarumenyereye bikubayeko mfite umukobwa yagiye kubakana n'umuhungu hari ibintu abatazi ko biri mu muhungu kuko umuntu burya kenshi agigwa nivyo yumvise nivyo yabonye kenshi ivyo abana babona mu rugo ntimubakaye n'umarayika ntiwitege ngo nzogukora ivyo ushaka gusa mbe cyagiye ntiwagize guke mbe cyagiye ntiwanyishuye guke nane nakwishuye guke ugasanga nivyo boguze bazokoresha mu rugo babimariye muri fiançailles ngo tuje kurira hariya ngo tuje narumva yuko ntakeneye umugabo azonkubita narumva yuko ntakeneye umugabo azomaltreta mu rugo niyo narasenga icyagiye kunshoboza cyambere nuko narinze yuko Shalom shalom, bariko baradukurikirana kuri SSH TV, ni SIC and SIC Humanity Burundi, ikorera mu macentre ane, centre thérapeutique, centre de confiance, centre des médias, na centre missionnaire. Amacentre yose akaba akorera hamwe kugira ngo yubake umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. SSH ikorera mu Kinindo, hepfo yahoze yitwa kuri kioske Sangwe, ni hepfo gato. Uyu munsi imbere ya kamera turafise abatumire turabaye kazi murakoze cyane ego mushobora kwitondera ko dukurikiranye ego turabashimiye kwikaze amazina yanje nitwa Jean Pierre Karikunzire musanze n'umupastori bande bahezagire murakoze cyane nanje nitwa Elise Nshimirimana ndi mama w'abana batatu yego Imana bamugisha murakoze gose ikindi naco akaba ari umufasha n'umukenyezi turabanezeriwe cyane kubakira uyu munsi ego uyu mwanya tugiye kuganira turaza kuganira ico tuza kuganira ko uyu munsi ni ubutandukanire buhari mbega hamwe n'ubutandukanire buhari hagati y'abubakanye ni gute bikunda mukarengera inzitizi kugira ngo umuryango mwiza kandi unezerewe ushobore kubakika by'ukuri nico kintu tuza kuganira kuri uyu munsi badukurikiranye ariko imbere ko twinjira mu mizi cyangwa twinjira mu buryo bwagutse reka tubanze dusabe hano umupasiteri banze dusengere mu majambo magufi nyuma turaza guca tubandanya kazi ego reka dusenge Mana ugororotse data wa twese urakahezagirwa waduhezagiye imihezagiro yose hano mu ijuru muri Kristo Yesu turagushimiye kugakiza waduhaye biciye mu mwana wawe kandi turagushimiye ku ngabire watanze zitandukanye kugira umubiri wa Kristo rushize kubakwa rero muri aka kanya turaguhaye ikaze muri iki kiganiro ubuntu bwawe bube muri cyo muhimu wawe aturongore abe kuyaga ibifasha imitima y'abantu benshi bariko barakurikira iki kiganiro urakoze rero Mana turagushimye kubyumvise kandi ugiye kubikora nk'Imana ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze amen murakoze cyane ego hamwe nico tugiye kuganira ko twakivuganye hagati y'ubutandukaniro buhari hagati y'abubakanye ariko bigakunda bakarengera inzitizi kugira ngo umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi bushobore kubakika mbega umuntu wese adukurikiye muri kano kanya n'igiki utawe tuvuze ngo ubutandukaniro buhari hagati y'abubakanye
murakoze cyane kuri iyo topic canke teme muduhaye kugira tuganire ko uno munsi iyo umuntu avuze ubutandukane cyambere nuko tubirabiye mu ijambo ry'Imana hariya mu itanguriro igice cya mbere umurongo wa 27 turabona Imana yaremye abantu mu buryo bubiri. Iryo ni itandukaniro rya mbere kuko Imana yaremye abantu babiri batandukanye. Ni ukuvuga ubutandukaniro bwa mbere buhagaze ku gitsina canke kuri jara, umugabo n'umugore. Abo n'abantu babiri batandukanye batiyumvira kumwe, batavuga kumwe, badaforomye kumwe. Donc ubwo n'ubutandukane bwa mbere. Ubutandukane bwira kabiri muri abo bantu nyene babiri batandukanye, dikote umugabo canke kote umugore, nabo nyene harabamwo ugutandukana. Ubwo butandukane nabo buhagarara hehe? Buhagarara ku mero y'umuntu, ico twokwita mu gifaransa temperament canke le personnalité. Umuntu kwameze, abantu ntibiyumvira kumwe, abantu ntibabona ibintu kumwe. Ubwo butandukane rero burabaho mu bantu kuko ntibameze cyo kimwe. Butandukane bugira gatatu kugira abariko baratumiza batahure, nuko umuntu arafise ukuntu cyo bintu twokwita kamere mere, umuntu afise kamere canke caractère. Iyo navyo caractère kenshi yubakira aho umuntu yavukiye, bivanye naho umuntu yavukiye. Umuntu yavukiye mu Kamenge n'umuntu yavukiye mu Kinindo, ubashize ahantu hamwe n'abantu babiri batandukanye. Cyo kimwe ya caractère nyene urasanga yubakiye uko umuntu yakuze. Umuntu yakuze ari imfuvyi n'umuntu yakuze atari imfuvyi, ubashize ahantu hamwe n'abantu babiri batandukanye. Cyo kimwe umuntu yakuze iwabo batunze, abandi n'abakene, ubashize ahantu usanga ari abantu babiri batandukanye. Ubwo rero n'ubutandukane dukunda kubona cyane, n'ubundi mico umuntu mu bivanye n'igisegokuru. Donc ivyo mu ijambo rimwe umuntu avuze butandukane numva no bivuga muri ubwo buryo. Ego numva byose yabivuze, ariko numva icyo nogaruka ko ni ku butandukane buhagaze aho umuntu aba yarakuriye cyangwa yaravukiye, kuko buri muryango wose ufise ingene ubaho. Rero bivana n'ingene umuntu yakuze kuva kiri umwana gushika agere aho mumubona ari umuntu w'umugabo cyangwa ari umuntu w'umusore. Rero baba bafise ingene batandukanye kuko ntibavyawe n'umuntu umwe, n'abavyawe n'umuntu umwe bonyene baba batandukanye, kuko ari umukobwa cyangwa umuhungu bavutse mu nda imwe baba batandukanye. Rero hari ubutandukane hagati y'umuntu n'uwundi kuko nuko Imana yabikoze, nuko nyene kandi nibwo bumana bwayo, kuko haba ubutandukane. Nibaza ko ivyo binezera. Ego numva nogaruka kuri ico nyene navuze ko ubutandukane buri hagati y'abantu bisanzwe bivanye naho bakuriye cyangwa bavukiye. Ego ndumva umuco z'ukuri kuko mwagerageje kuvuga ku mpande zitandukanye kugira ngo bishobore gutahurika kandi bitahurike kuri buri muntu wese. Mbega tuvuze hamwe n'ubwo butandukanire, hoba hari inzitizi hagati y'uko usanga umwe aba yumva ibintu uwundi abyumva ukundi, cyangwa bivanye n'ubwo butandukanye mwagiye mudusigurira ko mu buryo butandukanye. Mbega hoba hari inzitizi? Mbega izo nzitizi zoba zimeze gute? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Inzitizi ziba zihari cyane kuko urumva abantu babiri bakuriye nk'ahantu hatandukanye. Numva notanga nka témoignage kuri twebwe. Je nakuriye ahantu hatandukanye n'umushingantahe wanje, kandi n'ivyankujije biratandukanye n'ivyamukujije. Tugiye nko ku biribwa, twabanye twese dufise ivyo nkunda nawe afise ivyo akunda.
rero hari inzitizi ziba zihari kuko uba wishaka kuguma muri bya bindi byakureze byagukujije nawe akaba afise ibyo yamenyereye ivyo umuzaniye wewe bimubera bishasha ukabona ngo bibereye imbogamizi canke intambamye mu buzima bwiwe rero numva inzitizi zirahari cyane ku bantu bubakanye kuko n'abantu babiri babahuye badasa batakoreye hamwe kandi batavukiye hamwe baba batandukanye cyane ego murakoze turumva ko ikiganiro kiko kiragenda neza katumbiza ico pasena bitubwira arakoze madamu kuri iyo nyishu atanze kuri icyo ku nzitizi ntabwo inzitizi zobora kabisa uko inzitizi ku bantu batandukanye ahubwo zitabayeho nta bwa butandukane ntibwoboneka kuko burya butandukane burya budasa nibwo Imana yabushizeho rero ko kudasa kw'abantu babiri reka mvuge cyane cyane ku mugabo n'umugore hari inzitizi nyinshi usanga ziza mu muryango iyo rero abantu batazimenye nizo ziza guhinduka gusambura urugo ariko nawe iyo bazimenye zikava nizo zitanga intsinzi mu rugo nizo zizana témoignage nizo zizana intahe kuko inzitizi ntizobura yavuze kuri rugo rwacu bivanye naho umuntu yakuriye bivanye n'ukuntu yakuze bivanye n'imibereho jewe ntanze nk'akarorero hari inzitizi imwe nibuka yabaye jewe nakoze ndi umusportif kandi cyane mu bwoko bwo hejuru ikamvuga mu bwoko bwo hejuru mugane wewe ivya sport nta kibanza cyari yifise mu buzima bwiwe hanyuma tumaze kubana mbandanye nkunda ya sport mugabo kuyikunda nawe bikamubabaza ukuntu nkunda sport we ntayikunde sindamufashe ikintu cyagikuba niki nuko habaye inzitizi nkasanga ndavuye muri sport ntamvugishije neza canke ngira ngende akanyankira sintahura impamvu nyankira hanyuma ikintu cagiye kuba niho nagikunda ko ari inzitizi hagati y'ikiganiro hagati yanje nawe byansabye yuko ndabinge niyo nzitizi toyirengera ikintu nakoze niki nuko twagiye mu isoko ndamugurira impuzu za sport turazigura hanyuma tuza turacana inzitizi birahavuye rero inzitizi ntizishobora kubura zirahari mu ngo rero abantu bakwiga ingene ahubwo izo inzitizi zohava n'ingene bozirengera yego murakoze zikuri ndumva ko iyo ntari ni nziza cyane ashobora kwidufashije hamwe n'izo nzitizi z'uburyo butandukanye twumvise nk'ibintu ashoboye kugira mbega iyo bishitse naho hakaboneka nk'izindi nk'uburyo muzirengera izo nzitizi mukavuga ati hamwe n'iki kintu gishobora kuba kibaye turumva ko hari ubundi buryo bwo kugira ngo turengere inzitizi kugira ngo by'ukuri wa muryango unezerewe kandi ufise ubushobozi tubandanye tuwufise kandi tubandanye tuwubaka neza hoba hariho ubundi buryo kanaka mukunda kurengera inzitizi nkuko badukurikiranye mwumva ati maze iminsi ndiko ndabana n'ibigiye bitandukanye ariko numva ngo nkeneye kumenya amakuru menshi ku bijanye no kurengera inzitizi mbega mwebwe mubivuga ko iki mw'ico gihe numva ikintu umuntu yokora muri ico gihe abonye ko izo nzitizi zihari tuge ikintu twakoresheje twari kwihanganirana kandi tugatahurana ni ukuvuga byarageraho nk'uko yariko arabivuga bya sport byarageraho mbona umuntu yamagenda iminsi yose ku mugoroba akansiga sintahure ko ari umusportif arivyo vyamukujije arivyo akunda ariko yagenda nkacasigara nshavuye agaruka agasanga navyimvye ariko mu nyuma ikintu cagiye kumfasha ku giti ciwanje nagiye natanguye ndabandaje ndamutahura rero ikintu umuntu yokora yotahura uwundi ikindi kandi akamwihanganira kandi ubona yuko kwihangana kugoye ukamusengera nawe ukisenga ahubwo uti Imana mpa kwakira ibintu biri muri uwo muntu niwamumpaye n'ibiri muri we mpa kuvyakira
ego numva arico kintu umuntu yokora kugira ngo hari inzitizi hagati yiwe n'ubundi murakoze. Mbega pastor mu gihe bivanye na umukenyezi ingene yakuze umunyuma mu gava mu gahura bivanye kumbure nawe n'ingene yakuze n'ibindi iyo bishitse ugasanga harabaye ikintu runaka ariko ukabona ko kibaye inzitizi nuko yabugena bwo mu bigenza no kugira ngo by'ukuri wa muryango unezere kandi ufise ubushobozi ushishikaye wubakwa ntusambuke. Ego murakoze cyane ikibazo cyiza tumaze imyaka 17 irenga gato tubatse twarabaye mu bihe bya fiançailles twarabaye mu bihe vya mbere twubaka imyaka 5 ya mbere muri ibyo bihe byose harabaye kunigana cyane harabaye kutumvikana kubera hari byinshi tutari bwamenye ariko hariho ibakwe twagiriwe ryo kwiga twaragira ubuntu ishingiro ryacu hariho programme yabubatse iyo programme twarize bituma za nzitizi zose yo zije tuca twibuka ico twize ukaca bati hatwara umesete munyajana umuntu akwiye gukora ukuntu ikindi cyadufashije cyamfasha cyane ni kuba mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ryarafasha bigatuma umuntu ahubwo akunda kumusengera gose naramusengera cyane kuko narabona yuko tudasa twari tumeze kuko namaze gutahura yuko tutahukuriye hamwe tutaguze kumwe donc hari ubutandukanye nkamutahura muko kumutahura ego irevera hagiye nyereve wasanga ibintu bitugoye ugasanga harabaye kudahuza nduze ugasanga bayo gushwana ntabwo abariko badukurikira ibibazo umenga umuntu agiye kubakana abamarayika inzitizi za kubaho mugabo ingene muzirengera nivyo biza gutandukana rero icambere mu ijambo rimwe twabaye mu nyigisho izi nyigisho zarafasha cyane kugira umuntu ashobore kwihanganira uwo bubakanye icya kabiri twaradevelopa cyane gusenga afata umwanya wo gusengana tukanavugana n'ukuri hakaba no gusabana imbabazi iyo haraho umuntu yakomerekeje uwundi icya gatatu turafata umwanya wo gusomera ijambo ry'Imana hamwe twara dufise programme yo gusoma twara dufise imyanya yo kuba ahantu tukaganira iyo hagize uwasitaje uwundi tukabivuganaho rero bituma urugo rwacu rubananye rukomera twege tubona Imana tukubakira urugo rurimo wa munezero ego tumva kuri ni byiza cyane byaragiye birafasha gose mu gukwanyi ariko tugarutse kuri mama Pastor turumva ko hariho ikintu cya flexibility cyaduze cyane muri we kugira ngo ashobore kwihanganira uburyo butandukanye mwakuzemo mbega byaraboroheye mukiri muri uryo mwanya kumwihanganira kumutahura rimwe na rimwe habaye izo nzitizi mu kumva by'ukuri ko umuntu ushobora kumwakira avec niyo flexibilité mbega byaraboroheye ntibyari byoroshe kuko bikiba muri uwo mwanya urumva ko uri ahandi hantu kuko ubonye ikintu utarumenyereye bikubaye ko ufite umukobwa iyo agiye kubakana n'umuhungu hari ibintu aba atazi ko biri mu muhungu rero abonye ibintu bishaje akavuga ati wa muntu ameze gutya ugatangara rero ikintu cyamfashije muri uwo mwanya byari byoroshe vraiment narabuda yarashobora gutagasanga nabuze nabyimbye ariko ikintu cyamfasha ko yabivuze nibuka inyigisho twize ikintu cya mbere twaca twicara nkamubwira nti jewe iki kirambabaza ukagira ikiganiro nkamubwira ibimbabaza nawe akanyumviriza nk'iyo siporo akabatahura ati umuntu je siporo no ku ishuri nayikora ari uko sinzi nararondera n'urupapuro kwa muganga nerekana yuko ngwaye ntakora siporo rero akantu aravuga ati umuntu by'ukuri yakuze uku nta siporo yigeze agira rero inyigisho zarafasha cyane twasubira nkayumvira inyigisho twize na cyane nkasenga Imana nkavuga Imana uyu muntu waramumpaye
rero ntibiri muri we nshoboza kubyakira nshoboza kumwakira wese ndamwakiranye n'ibyo afise muri we ego numva gusenga hamwe no kwiga izo nyigisho zarafashije cyane ko twaradevelope cyane kuganira muri uko kubuda mfise umugabo adasanzwe yihangana rero yaranyihanganira nkanamubwira nayo makosa yankoreye atari n'amakosa ariko akabona ati umuntu nivyo ari ikintu atashobora gutahura kiri muri jewe ariko hamwe n'Imana hamwe no gusenga Imana nk'umwere aradufasha ego tuzyihanganira. Mbega pastor mu gihe bishitse hakaba inzitizi nk'izo by'ukuri mu byo mumaze kutuganiriza twumvise by'ukuri ko iyo habaye ibintu nk'ivyo haza ivyumviro umva ko yari inspiration ivuye ku Mana. Mbega byaba byoroshe kuronka izo inspiration kugira ngo by'ukuri mugumane kwa rugo kandi kwa rugo mushishikare mugubaka kugira ngo umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi ushishikare wubakwa mu rugo rwayo? Murakoze. Ikintu kimwe nari naratahuye nkiri umusore mbese maze gukizwa maze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje narabona yuko ikintu gikurikira kizokurikira kari kubaka urugo. Nari mpejeje amashuri numva ari gutegura urugo mu kurutegura hamwe n'inyigisho naronka nyine umusore uja mu bikorane by'ugwaruka byo twiga harimwe ikintu batuwe ko umuntu akwiye gusengera bazobakana rero ico ni kinafasha umwanya munini wo gusengera umwanya munini ya kwisonzesha gira gute donc kuko numva nkeneye umudamu avuye ku Mana hanyuma maze uwo mudamu maze kumubona numva nkeneye gusaba inkomezi Imana ukugira nzoshobore kumuhanganira muri za ntege nke ziwe. Hari hasigaye kuvuga ko na Imana nayo izomushiramwo nanje kuzonyihanganira muri za ntege nke kuko nta muntu n'umwe atagira intege nke nta muntu n'umwe atagira intege nke twese tugira intege nke muri bwa butandukanye nyene twamye tuvuga. Rero icyagiye kunshoboza cyambere nuko narinze yuko umudamu ufise n'Imana yamuhaye aho nari mfise assurance. Ngiye abariko badukurikirana ugeze muri fiançailles ni periode cyangwa ni etape ikomeye cyane mu buzima bwo kubaka urugo. Uko navuze etape ya mbere ya approche uko etape ibaye nziza ni kwitegura etape igira kabiri. Iyo approche abaye nziza fiançailles nayo nyine igenda neza cyane kuko muri fiançailles n'ahantu haba hagize ko muganira mukavugana ukuri mu kabana mugabo mwirinda yuko umwansi ashobora kubononera. Etape igira gatatu kuko etape igira gatatu ni iyihe niyo twita le jour de noces uriya munsi wa mariage. Uriya munsi wa mariage ni umunsi udasanzwe. Rero umunsi wa mariage utegurirwa muri fiançailles uterwa muri fiançailles. Iyo muri fiançailles batebaguye mu caha c'ubusambanyi baba wibishe le jour de noces umunsi wa uriya munsi ubupfuye nta munezero uzoronka muri kuri ya munsi. Birasaba rero muri fiançailles mwirinda mu kizitirira. Ari igitabo nasomye kivuga ngo muri sexualité dans le couple hariho etape ya mbere chapitre ya mbere bavuga ingene abantu bitegura muri fiançailles. Muri fiançailles hari ibintu usanga bigora abantu bari muri fiançailles cyane cyane icacu busambanyi canke gusesagura kama bariko barasohoka ugasanga n'ivyo boguze bazokoresha mu rugo babimariye muri fiançailles ngo tuje kurira hariya ngo tuje hariya ugasanga hari ibintu byinshi bariko baratakaza. Rero maze kuva kuri etape ya kabiri yari yo fiançailles tuja kuri etape ya gatatu ayo le jour de noces. Uriya n'umunsi udasanzwe mu bisanzwe ujya munsi ntibari bakwiye kuruha baba bakwiye kugeraho ibintu byose byaratunganya abantu akari babikora
akariho babikora kugira ujya munsi ntibaruhe imodoka imwe barerura bajana nta kintu na kimwe afe kugira umunsi uwo munsi uze kugenda neza. Ujya munezero ku munsi wa jour de noces ni utegura etape ya kane ariyo ya nyuma ya yindi yo kubaka urugo. Iyo rero etape zose zagenze neza mumaze gushika mu rugo za nzitizi ntizironka ikibanza kuko mwagiye systematiquement. Iyo rero abantu benshi basimbye etape imwe barashika mu rugo za nzitizi zaza urugo rukaja rusambuka kuko urugo mumaze kugwinjiramo hari imyaka 5. Iya myaka 5 ya mbere ni imyaka kubaka urufatiro fondation y'urugo. Kujya umwana akifise imyaka 5 afise tugwara tuza guma gwaragurika kagira gute n'urugo niko rumeze. Imyaka 5 ya mbere harabo kuntu kudahuza, ariko iyo mwagiye neza, iyo mwabikoze neza usanga biborohera. Rero nagomba gutera intege gwaruka abahungu canke abakobwa, urugo ni projet, barutegure neza, ufata umwanya wo kubisengera, ufata umwanya wo kwiyumvira mbega urugo rumeze gute, ja mu nyigisho ahantu bigisha inyigisho zose zo gutegura urugo uzibemo kuko bizogufasha cyane. Murakoze cyane. Ego ndumva kuri ko ugwaruka mu gerageje kubaganiza bitari biki nk'ibintu nka bibiri mushobora kubwira ugwaruka rudukurikiranye ku mpande izo arizo zose, ikintu mwumva vy'ukuri ugwaruka kuba rukeneye cyane cyane nko mu kintu cerekeye kubaka umuryango unezerewe mu bari mu nteguro kumbe bazohabubaka mu myaka iri imbere canke mu gihe kiri imbere. Nico kintu mwumva mushobora kubatera nk'urufatiro kugira ngo iyo myaka bazobanana nabo bazokubakana bize ibintu by'urufatiro kuri bo. Yego murakoze. Ikintu cya mbere numva nubaterera nuko urugo rurategurwa nk'abakobwa. Irevure umuhungu araza akubwira ko gukunda ashaka umuzo kubakana, hari igihe bisanga bigorana, umukobwa asanga aronderwa na benshi bavuga ati reka naho bimbwiye reka maze ndabe naka ko bitazocamo, ariko numva nababwira ngo urugo rurategurwa. Ikintu cya mbere bakora usengere urugo rwawe ukiri muto, ni ukuvuga muri ubwo busore bwawe, muri ubwo bukumi bwawe rutegure mu masengesho, ubaza Imana ikwereka umuzo wo kubakana kandi uyibwire ibyo ushaka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo mugomba mubimenyeshe Imana. Imana irazi ibyo tugomba, ifuko tuyibibwiye. Niba ushaka umugabo akijijwe ameze gutya akorera Imana bivuge. Je nk'akaroro kiwanje, je ndi umukobwa je nabaye imfuvyi nkiri muto mfise 2 ans, narumva yuko ntakeneye umugabo azonkubita, narumva yuko ntakeneye umugabo azomaltreta mu rugo. Niyo narasenga nkavuga nti Imana ndashaka umugabo jukura azombera papa, kandi naramuronse. Azombera papa, ndashaka umugabo azonkunda, azontahura, ndashaka umugabo andusha imyaka, uya andusha à peu près 8 ans. Rero urumva Imana irazi ibyo tugomba. Ndashaka umugabo agukorera, narakunda kuvuga ko kanuma agukorera, ko ntazi yuko ninarangwa n'umugabo akorera Imana ntazongirira nabi. Kubera ibikomere byo muri kahise nari mfise, ntabonye abavyeyi biwanje, nakuze ubuzima bw'ubupfuvyi butoroshe, narumva yuko ntegerezwa kugira Imana ibyo nshaka. Rero kandi muri batera intege musengere urugo rwanyu mukiri bato. Dufise umwana wa Kenza, n'ubu turamubwira ati urugo rurasengerwa, tanga urusengero urugo rwawe ukiri muto. Bavuga ngo tuvuze hakiri kare, ariko rurasengerwa. Uzi ubwenge ari umumama asengera umukobwa wiwe akiri muto, akamusabira urugo rwiza, n'umukobwa akamwigisha gusengera urugo rwiza. Numva notera intege abajene basore n'inkumi bariko baragera muri ivyo bigero, ni musengera ingo zanyu hakiri kare. Ego numva ari ico nababwira. Ego murakoze. Ndamunganiye ko gato, ayivuze neza cyane gose. Umuntu uriko arategura urugo ntabwo ushaka gutegura wewe wenyine, ntibikunda. Hari ukuntu abajene
bashaka kwigungana ibintu ngo yarasenze ngo yaragize gute rondera umuntu no kuvuga umupastori wawe cyangwa umuntu no mwizigirwa agufasha zuramubwira burya ntagize inzozi zimeze kucya naguye wumva gute agufashe kuyisigura ntuce wumva zose ngurumva ngo nabonye ngo naka ngo ni uje nyene ngurumva ngo narose ngo nabonye ngo rondera umuntu ubona kuze mu buryo bw'imhema ngo akuze kandi ubona ko hari ahantu yageze agufasha cyo no kwita umumento akumentoringa kuko nije nakuvuga turugo ni projet rero ntuvyigungane wa mujene ngo hava wibaza ngo uzogira réussite ngo kwirana kageze réussite ushobora kunanirwa kuko twese ntituca hano hamwe ntituca muri bimwe ibyo je naracimwe sivyo nawe uteza gucamo ariko yufise uwo muntu aragufasha je umupastor nari mfise yaramfasha cyane muri ico kintu yahageze ahantu ni seka naca ndamurondera amubwira ati ibintu bimeze kuno akacambwira akangira inama aca dusenga kandi ansengeye byaca bigenda neza cyane rero ni byiza yuko ugira umuntu agufasha muri iyo projet ubwirizo kubaka urugo neza ego kandi nashaka kongera ko muri uko gusenga ubaza Imana usenga ukanwe aya maso y'umubiri urayugara ugasaba amaso y'impwemu ukugara amatwi y'umubiri ugasaba amatwi y'impwemu ukurabishije amaso azokurongora nabi niwumvisha amatwi by'abantu bavuga kuri kujya muhungu cyangwa kujya mukobwa bazokurongora nabi ariko niwasenga ugara ivyo byose by'umubiri hama ubwira Imana uyigirire confiance nukuri Imana izoguhitiramo neza murakoze nta muntu ahindura ubundi umugabo yibaze ko azohava hindura umugore acananirwa canke ngo ase nk'ukubusa nta muntu donc wewe umuntu afise capacité yo kwihindura wenyene muga ntafise capacité yo guhindura uwundi kugira ase nk'ukwasa kuko twese dufise intege nke kandi dufise amakarite kandi tukagira n'amadefu uko rero umuntu yubakitse iyo umuntu amaze gukizwa hariho icyo bita transformation cyangwa guhinduka ibyo mpemu w'Imana yubatse mu buzima bwawe nivyo bizofasha uwo mubakanye apana ivyo aho wakuriye cyangwa ntacyo bizomufasha azofasha nivyo mpemu yera yubatse mu buzima bwawe nivyo bizomufasha kugira kuko nivyo bizozana nivya vyamwa bya mpemu yera nivyo bituma umuntu vya vyamwa nivyo bizotuma umwe mu bakanya kwa abikwamurako apana aho wakuriye cyangwa n'abakoze imfuvyi cyangwa abakoze umutunzi ngo bice bifashe wo mubakanye ntacyo bimufasha ibimufasha nivyo ni bya bindi birimwo umwe mu Imana yagiye yubaka mu buzima bwawe ego byo kwigomba ko ari byiza cyane rero tugana ku musozo turangiza ikiganiro cacu nizera ko abadukurikiranye bashobora kumva ibigiye bitandukanye bitari bike ego arifuza ko twarangiza ku bintu bibiri ku migwi ibiri nyene ibintu bibiri mushobora gusangiza abadukurikiranye bubakanye n'ibindi bintu bibiri mushobora gusangiza murangiza ikiganiro mushobora gusangiza urwaruka ariko muri ya ntumbero nyine kugira ngo wa muryango unezerewe kandi ufise ubushobozi ushobore kubakika neza ivyo bintu hari ico basangiza ko imbere yuko turangiza ikiganiro cacu yego murakoze ariko nashaka guhera ku kiri ikintu yarahije kuvuga burya umuntu atanga ivyo afise ibyo ufise muri we nibyo usohora yavuze ko urugo ruri mu munezero bajya abana tuvyara ibyo babona papa na mama babayemo kenshi nabo barabitwara iyo bagiye rero numva yuko twogira inguvu tugatanga uburyohe tugatanga umunezero mu rugo tukerekana akarorero keza ku bana za nzitizi turiko turagwana nazo bobo ntibaze bamenye ingene nabo ingene bazigwana kuko abana baratwigira ko umwana araba mama umukobwa araba mama umuhungu araba papa
rero ivyo dutanga nivyo bazotwara kandi natwe ivyo twakiriye iyo twari twavukiye nivyo dusanga turiko turatanga iyo tugiye mu ngo yego numva neza nshaka gucongera ko hama kuri ico kindi kuri ico kindi izo manuro canke impamba twotanga kububakanye numva kuri inzitizi ntizobura ariko numva wa mugore uri kuradukirana canke wa mushinga ntari kuradukurikirana menya kwihanganira mu bakanye burya kwihangana n'ikigwanisho gikomeye cyane umuntu ubonye agukoreye ibyo udashaka umugenzi wanjye yabivuze ati ntimubakanye n'umumarayika ntiwitege ngo azogukorera ibyo ushaka gusa arazokora hari ibyo azokora ugasanga wari ubishaka mugabo ibyo azokora ugasanga ntabyo unezererewe ariko tudevelope kwihangana hanyuma usengera uwo muntu mubakanye hanyuma bizogenda neza kububakanye numva no bahanura cyane ko udevelopa kwihanganirana hamwe no gutahurana kuko umenye neza ko ntango twayivuze uwo mubakanye mwakira uko nyene kujya wamukundanye n'ibiri muri we rero uvyihanganire ibyo muriko muracamo muri babiri hamwe no gusenga no kwihanganirana bizogenda neza no tugarutse ku basore n'inkumi ni ico nababwira nuko nukuri urugo ruraryoshe kandi hari n'igihe rubiha urugo ruryoha igihe uzi neza uri siyo neza yuko uwo mubakanye ari Imana yamuguhaye so kuvuga ngo ni pasiteri yabimbwiye ngo ni naka urumva ko ufise confidence ko Imana yari yaguhaye uwo muntu mubakanye rero nimba wizeye neza ko ari uwo mubakanye yavuye ku Mana Imana izoguha za nkomezi zo kwihanganira bwa butandukane buri hagati yanyu kwa haba ku muhungu haba ku mukobwa by'ukuri Imana izogubaka neza kuko niyo yabitanze ko murakoze cyane murakoze abivuze neza mu kurangiza ikiganiro cyacu ndumva nanjye hari icyo notekerera abubatse muri bwo butandukane nyine ubutandukane icya mbere ni uko wa mugabo cyangwa umugore emera Imana igutransforme emerera Imana iguhindure yemerere reka kwigira umuntu adasanzwe emera Imana ihindura ubuzima bwawe icyo ni cya mbere ikigira kabiri uyo mwubakanye ni Imana muguhaye mukunde develop iryo jambo gukunda yaba ku mugabo cyangwa ku mugore developa gukunda byuka mu gatondo mabwiye ati je t'aime bubwira iryo jambo ribe mu kanwa hari amajambo numva bakwiye gushira mu kanwa cyane ni majambo ndagukunda ijambo rigera gatatu ni mbabarira kuko nta n'umuntu umwe atakora amakosa abo mugabo twese turakora amakosa ariko develop iryo jambo mbabarira ndagusabye imbabazi nawe kandi gusaba imbabazi shaho nati ndakubabariye ukavuga ati ntucugenda menga ukacugenda wimyoza ngo ndapfuye kukubabarira nawe ati ndakubabariye kugira wa munezero gume mu rugo kuko ivy'Imana yashize mu mugabo iyo tuvuze ati ngo bajye abantu barubakanye ni umwe wese yubaka mugenzi we abakubakana rero wa munezero ugume mu rugo numva ari cyo batera intege abubatse kugira umunezero ugume mu rugo kandi kiguma ari kibanza cyo gutegura imwamwo n'abandi kuko umuntu burya kenshi agigwa nivyo yumvise nivyo yabonye kenshi ivyo abana babona mu rugo nivyo bumva nivyo bazojana nivyo bazogenda bajanye rero nimwa develop ivyo bintu byo ayo majambo abana bakayibona ingene mukundana bakabona ingene mu muhuza bagashimugira ama projet hamwe nabo nyene bazi ico gicapo nico bazojana mu ngo zabo ngiye kuba jeune nabo abasore n'inkumi nuko byaje amenye navuga kare urugo ni projet comme ari projet rero gwaruka muri ko muradukurikirana
projet mu kwitegura uricara ahantu si ibintu utegurira mu ibarabara ngo nabonye umukobwa ngo asanga ngo gutya ngo ari hariya ngo reka ngo intego ya projet kugira nzogere mariage nori oya ni projet itegurwa mu buryo d'abord bw'imwe navuze ama étape mugabo ndumva kugira ibintu byose ni nk'imodoka imodoka yitanguwe ushira muri vitesse ishobora kugonga shira muri point mort kumva yuko Imana ariyo izi uwo muzobana kabyumva muri wewe kandi ni iramufise ica rero tegure projet neza wanashaka sinzi ko uhamagara abantu bakagufasha kugira iyo projet mbega je mumbonye mubona nkeneye uhe umugore ameze gute canke umukobwa mbega mu ndavye mubona nje nkeneye umugabo ameze gute hanyuma ufata kanya gakwiye kugusenga barakaka niko korenzako ko gusenga ugasenga ugafata umwanya ukwiye wo gusengera wo muzubakana kugira projet izobe cakibanza cyo gutegurirwamo abantu kandi kizobe cakibanza cyo kunezererwamo donc nico numva no tekerera ugwaruka ruri hano ruriko ratwumviriza kugira bumve yuko urugo atari kintu utora ngaho mwibarabara ni urugo ruva mu ijuru ni Imana irutegura rero numva ari ico no tekerera ugwaruka Imana bahezagire hari akandi kantu nashaka kongerako yavuze yuko mu rugo umugabo n'umugore bakwiye kudevelopa amajambo atatu mu rugo iwabo akaba ahari yavuze ijambo rya mbere ko ari kubwira uwo mugenzi wawe mwubakanye ngo ndagukunda iryo jambo ndagukunda cyane cyane abantu b'abadamu abagore iryo jambo turarikunda cyane umuntu akubwira ngo ndagukunda uca wumva umengo uri w'igitangaza rero nk'umushinga ntahe kubwira umudamu we ngo ndagukunda mumve ngo turabikunda ndetse n'umugore abwiye umugabo wiwe ngo ndagukunda nibaza yuko bitamugwa nabi uko yukumva yuko umudamu amukunda erega hari ahantu rugera rugakama hariho abatakiruvuga hari naho batakiri rero umvise arutoma akavuga ngo ndagukunda ushobora ngo uracari umuntu witeka imbere yiwe hari n'indi jambo rya kabiri yavuze yo kubwira mugenzi wawe uti pardon ndakubabariye iryo jambo ni jambo ryabuze mu ngo cyane mu ngo muri iki gihe hari ama bras de fer muravuga ngo agize gutya nanjye ndagira gutya mbe cyagiye ntiwagize gutya mbe cyagiye ntiwanyishuye gutya nanjye nakwishuye gutya kwereka nakwishuye kubera bambwiye yuko ariko abadamu n'abashinga ntahe to develope kubwira abo twubakanye pardon mbabarira wa mugore we nambuzi kuri mu ikosa naho utoburi mu ikosa mubwire pardon ntaco bitwaye buryo urashobora kuba umwigishije ibintu byinshi umushinga ntahe nawe uri mu ikosa ukabona yuko ico kintu mupfuye cyangwa iryo jambo mupfuye rihava ryonona umunezero mu rugo rwanyu emera umubwire uti mbabarira wishire ko ayo makosa bugize gucungura ibintu byinshi hari izindi jambo rya gatatu atavuze shakongerako ni jambo ryo kuvuga ngo merci merci irabuze mu bubakanye muri kino gihe umuntu agukore hari umuntu twari turi kumwe two turavugana avuga ati naho n'umukozi ujya kuzana ibyo kujya ku meza ifo kumubwira merci akumva yuko yakoze igikorwa cyiza umushimiye none uwo mwubakanye wewe aguhaye ikintu akoze ikintu naho yoba kuserivye ku meza ari umudamu wawe mushinga naye mubwire merci akugororeye mubwire merci agusiga ico cyato mubwire merci tu develope bwa merci mu rugo rwacu niho wa munezero twifuza uzohaba kandi ayo majambo atatu niba mu rugo rwacu n'ababana tuvyara bazobibona arabwira mama merci papa yakoze ko ayikoreye kosa mama arabwira merci mama iyo abwira mama pardon iyo akoreye mama ikintu ciza mama aravuga merci babibone mu rugo abone ko ari ubuzima bwo kubaho papa shima mama shima papa habaye ikosa bose basabana pardon kandi babwirana ngo ndagukunda naho muri abantu ubwira umudamu wawe uti ndagukunda bana harakantu zo bubatsemo umushinga ntahe umugore abwira umugabo ati cyane ndagukunda
b'abana bawe hari n'ikintu uzobubatsemo kuko twavuganye ati ibyo turonka aho tuvukira aho tuba turi mu miryango nibyo dutwara niyo tugiye kubaka. Murakoze. Naho twarangije ariko numva no kuyoka kandi muri ya majambo atatu hari irindi jambo rije impamvu ndarivuze nuko rirananira mu rugo rirananira gose nakanundewe tumaze imyaka 17 murabyumva ariko maze imisi ngira intambara ngwana nayo kugira ndagashobore ko bita kwa pressure wundi waturaberewe wakoze ibintu neza watetse neza wambaye neza utwenga neza donc itwo tuntu rero jewe ndacagwa niyo ntambara rero ndamubwira tunsengere nanjye ibintu ndabishobora mugabo warabishobora araprecia mbira turaberewe umeze neza no nakanure ka gatatu ko ifo ko haba kwa preciana ntabe gucukizanya ngo herambwe ibintu gize ngo nango wakoze rero nga bati wakoze ibintu neza gize neza biratuma haba guterana intege ibintu byose bica bigenda neza rero akona goma kongera ko nakantu ko kugira kwa pressure uwundi kuvyo ari karakora jewe ndiko ndagwa niyo ntambara kugira nshobore kugashobora ego murakoze cyane kugira nawe ushobora gusanga ari biri kubera kugora nkanje tuzosengerane Imana ibahezagira. Murakoze cyane rwose turabashimiye rwose ku mwanya mwashije kuduha kuri SSH Burundi TV turakengukiye cyane abaturiye bacu uyu munsi bamugisha cyane murakoze by'ukuri turizera ko abantu dukurikiranye bashobora kwiga bitari bike turashimiye rwose umwanya mwashije kuduha amatwi usaba dukurikiranye ko ari SIC Inser Humanity Burundi ikorera muri amasanzwe ane centre thérapeutique centre de conférence na centre média un centre missionnaire ariko muri centre de conférence hamwe na centre thérapeutique harimo igisata cyo kumviriza abantu cyo twita écoute cyangwa counseling no kubakeneye ubufasha bundi cyangwa ubufasha rusanzwe bwaguse muri SSH irahari ku bwanyu imbere yuko turangiza ikiganiro cyacu twagomba turangize no gusenga nkuko twatangiye gusenga sindusho kudusengera kugira cyo turangize ikiganiro cyacu. Turaguhaye icubahiro Mana yacu turagushimiye umugambi wawe mwiza ku mwana w'umuntu turagushimiye ko ari wewe umenya umwana w'umuntu ibyo akeneye n'ibyo agomba kandi ni wewe ushobora kutwekipa ukaduha impamba zo kugira ngo ingo zacu zigire uburyohe abana bacu bagubwe neza ndetse n'igihugu kimererwe neza kubw'imiryango ibiguwe neza. Turagushimiye rero ko umwanya mwiza ubanye natwe turagushimiye kubw'ikiganiro turasenga ngo umwami wanje mwiza ubuntu bwawe bwinshi bugiherekeze aho kizogera hose abazocumba bose baze bubakwe baze bafashwe aho vyagoranye baze baronke solution ivuye kuri wowe Mana abo bigicumbagira mwami ugende ubabe hafi bagirire neza komeze kutugira neza muri byose uhezagira umuntu wese kugira icyo yakoze ni mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen. Amen.